nous a délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, rois turi dans ton ubwoko royaume. bw'abaherezi n'abami mu bwami bwawe. Aucun homme et aucun nom sur terre Nta zina na rimwe ku ino si rigereranywa n'iryawe. désormais le trône de la grâce est aspergé. Guhera ubu intebe y'ubuntu imijwe amaraso y'ikimazi, Et le pécheur pardonné kandi umunyabyaha arababarirwa. ne se souvient plus. Imana nticibuka ibyaha byiwe. Le soleil de l'amour du Sauveur, Izuba ry'urukundo rw'umukiza rirakaka. le peuple de la nouvelle alliance Ubwoko bw'isezerano rishasha est uni. riri hamwe biciye ku maraso. À toi, agneau de Dieu, Wewe mwagazi w'Imana, soit la gloire uhabwe icubahiro. Ikimazi cawe carasohoje de nos fautes, amakosa yacu péchés, n'ibyaha byacu, délivrés. waratubohoye. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, Turi ubwoko bw'abaherezi, rois. abami mu bwami bwawe. Aucun nom sur terre Nta zina na rimwe hano ku isi rigereranywa n'iryawe. vient toi égaré sans ce Ingo wewe wazimiye atagutabaza ufise, est là. agakiza kawe karahari. Ce que le monde ne peut t'offrir, Iby'isi itoguha tu le trouves à Golgotha. ubisanga i Golgotha. La paix pour les questions, la guérison pour les douleurs, Amahoro agukira ku bagwaye, inkomezi kugira ngo wikore umusaraba, l'amour urukundo pour les cœurs ku vides. mitima igaragara. Agneau de Dieu, à toi, Mwagazi w'intama uhabwa icubahiro. ton sacrifice est accompli Ikimazi cawe carasohoje de nos fautes et de nos péchés. ku makosa yacu no ku byaha byacu. Tu nous as délivrés. Waratubohoye. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, Turi ubwoko bw'abaherezi, rois dans ton turi abami mu bwami bwawe. aucun nom. Nta n'umwe ku isi, nta zina rimwe ku isi rigereranywa n'iryawe. Agneau de Dieu, Mwagazi w'Imana, ton sacrifice est accompli ikimazi cawe carasohoje, de nos fautes et de nos péchés. carangije amakosa yacu n'ibyaha byacu. Tu nous as délivrés. Waratubohoye. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, Turi ubwoko bw'abaherezi, rois dans ton royaume. turi abami mu bwami bwawe. Aucun nom sur terre Nta zina na rimwe rigereranywa n'iryawe. reste attaché en nous. Guma wimatanije ku nzira, La parole de Dieu ku ijambo ry'Imana. est apporte des riches bénédictions Hariko imigisha myinshi, et est un refuge sûr. kandi n'ubuhungiro Parole budakekeranywa ko. Ijambo et l'esprit et vie ni mpwemu kandi n'ubugingo, n'umuco de ta vie. mu bugingo bwawe. Ni ijambo, ni mpwemu n'ubugingo, Passe jamais. kandi ntirirangira. Pas l'or et les diadèmes Si zahabu est comparable. n'ibindi by'agaciro byogereranywa n'ubwo butunzi. Il enrichit l'âme. Bitungisha ubugingo, ijambo ritungisha ubugingo, kandi rituzana ibyo dukeneye byose. Ijambo ni mpwemu kandi n'ubugingo. Ijambo ni umuco mu bugingo bwawe. La parole Ijambo est
est esprit et vie. ijambo ni mwemu kandi n'ubugingo n'umuco mu buzima bwawe ntigigera rihera. Elle peut protéger le jeune bizigama ukiri muto et la faire mieux dans sa marche. rigakomeza intambuko ziwe, De protéger riramurinda la force rikamuha inkomezi du Seigneur. zo gukurikira umwami. Ijambo ni mwemu kandi n'ubugingo n'umuco mu buzima bwawe. Ijambo Cet esprit ni mwemu kandi n'ubugingo, ne passe jamais. ijambo ntirihera. Elle sauve les perdus. Rikiza abariko bararimbuka, Elle libère. ribohora, rikeza, rigatunganya. Elle est plus précieuse. Ni iry'igiciro gusumba Parole. ubuki. Ijambo Elle est la lumière de ma vie. n'umuco mu buzima bwanje. Ijambo rigumaho ibihe bidashira. La parole Ijambo ne passe jamais. ntigera rivaho. En tout temps, Mu bihe byose reste attaché à la parole. guma umatanye n'ijambo ry'Imana, Elle te conduira sûrement. rizokurongora nta nkeka kugira ushitse ku ntego. La parole. Ijambo La parole. ijambo Est la lumière de ta vie. ni umuco mu buzima bwawe, ni mwemu kandi n'ubugingo, Elle demeure éternellement. Elle ne passe jamais. rigumaho ibihe bidashira, ntigigera rivaho. La parole Ijambo est esprit et ni mwemu kandi n'ubugingo. Ijambo est la lumière de ta vie. ni umuco mu buzima bwawe. Ijambo Est esprit et ni mwemu kandi n'ubugingo. Ijambo ne passe jamais. ntigigera rivaho. Wir begrüßen an diesem Sonntagmorgen alle Brüder En ce dimanche matin, Muri kino gitondo cyo kwa Mungu twipfurije ikaze bene data bose, kandi turamutsa bikomeye bene data bose n'abashiki bacu bo mu isi yose cette émission. kubwo kino kiganiro turi ku ijambo ry'Imana hamwe na Data Frank. Nous sommes reconnaissants Turashimira Imana pour cette possibilité. kubwo aya mahirwe yo kumva ijambo ryahishuwe ry'Imana. Puisse le Seigneur Imana umwami conduire ashobore kurongorera mwene data Frank na mwemu wayo kugira ngo avuge ce que le Seigneur ibyo umwami veut dire ashaka kuvuga, abwira ishengero. avant que Mbere yuko mwene data Frank tuvugisha, je lis ndasoma ijambo ryo gutanguza un verset umurongo de l'épître wo mu cete Jude. ca Yuda. Jude, Yuda c'est 3. ni igice kimwe umurongo wa gatatu. Yuda umurongo wa gatatu, Donc chapitre 1, verset 3. umurongo wa gatatu ni igice kimwe. Bakundwa, Comme le désir de mon cœur hamwe nashiruka umwete wo kubandikira ngo mu gifaransa nk'uko icifuzo cyangwa umwete wo mutima wanje uri wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, à vous adresser nari numvise ikingobera kubandikira ibyo kubahanura ngo ndabibutse à combattre pour la foi kugira ngo mugwanire ukwizera et une fois pour toutes transformer kwahawe abera rimwe gusa. saint. S'il te plaît, frère Franck. Mwendata Frank, Merci. Que le Seigneur soit remercié urakoze, umwami abishimigwe de nous permettre ko atwemerera de prendre ce gufata iri jambo twifata nka nkama combat tukagwanirira ukwizera qui a été transmis, ukwatanzwe rimwe risa kugahabwa abera, racheté kugahabwa abacunguwe, abo baronse ubuntu bw'Imana, abo bantu bari mu ishengero ry'umwami. et c'est pour cette foi qu'elle Kandi uko kwizera kwatanzwe rimwe risa
au sein. kugahabwa abera umwami umwe, ukwizera kumwe, kandi umubatizo umwe. kandi tugashimira umwami D'avoir yuko été ramené twagarukanywe commencement ku ntango, et de pouvoir tukaba dushobora by'ukuri kuba two kwizera, baptiser, tukabatiza, enseigner, tukigisha nk'uko intumwa zabikora au commencement, ku ntango, mu izina ry'umwami, au nom du Seigneur. mu izina ry'umwami. tubaye Dans le temps mu gihe où vraiment aho by'ukuri byose sera restauré, bizogarukanwa, bizosubizwaho, bigarukanwe, hanyuma bisubizwe neza nk'uko byari bimeze ubwa mbere ku ntango. Rero nous combattons turagwanirira, pour la foi. tugwanirira ukwizera, uko kwizera kwatanzwe rimwe risa kugahabwa abera, Comme le frère nk'uko mwendata Branamu l'a exprimé yabivuze si clairement, mu buryo bwumvikana cyane. Yaravuga ngo il y a hari la vraie foi ukwizera k'ukuri, et il y a hariho la foi n'ukwizera gukozwe et il y kuremwe, a l'incrédulité. hariho rero n'ukutizera. Que Dieu nous fasse Imana itugirire ubuntu de ne pas ngo rester ntitugume mu kutizera, dans une foi ntitugume faite mu kwizera kw'igikorano twikoreye ubwacu, ariko tube mu kwizera, demeurer dans la foi tugume mu kwizera qui ne vient pas de nous mais kutava kuri twebwe, ariko kwahawe abera rimwe risa. et que hanyuma nous devons tugashobora gutahura yuko ibyo bisigura yuko dutegerezwa kwigisha gusa nk'uko intumwa n'abahanuzi bigisha, enseigner uko babyigisha, kandi nk'uko ibyo nyine twabihawe tukabisigirwa mu byanditswe byera. s'il te plaît. Nous lisons turasoma Colossiens mu abikorosayi igice cya 3 umurongo wa 3, abikorosayi 3:3. Colossiens chapitre 3 abikorosayi 3 umurongo wa igice cya 3 umurongo wa 3. et votre vie kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Amen. il est vraiment il est vrai qu'une Ni by'ukuri véritable yuko mu guhindukira nyako, igihe habaye ukuvuka bwa kabiri nyabyo opérée par l'esprit bikozwe na mwemu w'Imana, à cela kuri ibyo hari biza ko mort au vieil homme. turapfa ku muntu wa kera, hanyuma tugashobora kwambara umuntu mushasha. Voilà ce que caractérise ngibyo ibyerekana uguhindukira, kugira ngo dushobore kugendera mu buzima bushasha tujyana n'umwami wacu. Ibyo bishoboka gusa nimba umuntu mushasha yarambawe akambikwa grâce par Dieu duhabwe ubuntu n'Imana ku muntu wese ariko arumviriza ubu, kuri bene data bose no kuri bashiki bacu bose, bashobore kuvuga by'ukuri bivuye ku mutima mu kuri kose, bavuge ngo nabambanywe na Kristo. Guhera ubu rero sije nkiriho, sije nkibaho, ariko ni Kristo aba ubuzima bwiwe muri jewe. s'il te plaît. Nous lisons Turasoma Colossiens 3 Bikorosayi 3 le verset umurongo wa 4. quand Christ notre vie Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa alors vous aussi namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. la gloire. Là aussi nous disons Naho tuvuga amen. quand Christ Igihe Kristo lui-même wenyine ubwiwe azogaragara mu buzima bwacu, igihe by'ukuri manifesté azobagaragara yuko by'ukuri twabaye mu guhindukira kwacu, twavutse ubwa kabiri. que cela aura été réellement Ibyo by'ukuri bikaba byaramaze kugaragara ko
Kristo wenyine ubwiwe agashobora kugaragara mu buzima bwacu, bisigurwa ngo sa nature, kamere kiwe, ijambo ryiwe, urukundo rwiwe, ubuntu bwiwe. Nimba ibintu byose twahawe no gucungurwa ku bw'ubuntu bishobora kugaragara muri twebwe kandi biciye no kuri twebwe, puisse le voir, tugashobora kubibona, bikaba ibintu biboneka bigaragara by'ukuri, bikaba bihari gusa, bikaba biri kuri twebwe. Hahimbazwe umwami wacu ko dushobora kuvuga bivuye ku mutima kandi turi abanyakuri ti umwami by'ukuri yakoze ibintu byose, yabigize bishasha. en moi les Muri jewe ibintu bya kera byararenganye, ibintu byose byabaye bishasha. Uwo ahabwa icubahiro ku bw'ibyo mu bihe byose bidashira. Reka dusome de Colossiens mu Bikorosayi 3, ubure dusome Colossiens 3, Abikorosayi 3 ku murongo wa 5. faites donc Nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi, ngo zibohanye n'isi, ngo ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubi kose no kwifuza iby'abandi, mu gifaransa ngo kwifuza inyungu mu bintu bitari byiza, niko gusenga ibigirwamana. un avertissement. Iryo jambo naryo ni kutugabisha gukomeye ku muntu wese yizera, kubizera bose. Rero ngo mwice ingingo zanyu. Nous devons Dutegerezwa ego cyane, dutegerezwa mu gutinya imbere y'Imana gushiraho ubuzima bwacu bwose bwite, tukabushaka ku gicaniro, hanyuma tukavuga ati mwami, pitié de moi, ungirire ikigongwe, ungirire ubuntu, kugira ngo ubuzima bwawe bushobore kuba muri jewe, pour que tu puisses kugira ngo ushobore wewe ubwawe kuba muri jewe, que soit vraiment manifesté by'ukuri tukagaragara yuko turi abizera, abo Yesu Kristo ubwiwe yagize ahaba muri bo grâce ku bw'ubuntu. qu'il en soit honoré pour cela. Abyubahirwe ibyo ku bw'ibyo. De Colossiens Turasoma muri Kolosayi 3, ubure dusome ku murongo w'8 gushika ku murongo w'10. 8. Umurongo w'8 muri Kolosayi 3 gushika ku 10. Mais Ariko aussi noneho mwiyambure n'ibi byose: uburake, l'irritation, kujingitwa, méchanceté, urwanko rw'ubusa, terme injurieux, gucokorana, ngo amajambo yo gutukana, kandi ntihakagire amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. n'écoutez pas les uns aux autres. Ntimukabeshane, Vous avez dépouillé kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe, et revêtu l'homme nouveau, mukambara umuntu musha, renouvelé ahindurwa musha, ngo agire ubwenge, amere nk'ishusho y'iyamuremye. Amen. cela aussi Ibyo nabyo bitegerezwa kuba bisohoza bigakogwa, kandi bikaba ibintu by'ukuri mu buzima bwacu, que nous sommes dépouillés yuko twiyambuye umuntu wa kera hamwe n'ibintu byose bijanye nawe, umuntu wa kera hamwe n'uburyo bwiwe bwo gukora, uburyo akoramo, kandi mu nyuma ho twambaye umuntu mushasha arimwe mu ishusho ya Kristo. Rero mu bwo buryo gusa turashobora by'ukuri kugendagenda mu buzima bushasha, mu buzima by'ukuri bushasha hamwe n'Imana. Turasoma muri Yohana wa mbere le chapitre 2 igice cya 2 verset 17. umurongo wa 17. 1 Jean 2 Yohana wa mbere 2:17. mais Kandi isi iri kwishirana n'ibyifuzo byayo, ariko ukora iby'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. aujourd'hui Uyu munsi nous sommes effectivement interpellés. aha naho turakogwa ko turavugishwa umwe wese giti ciwe C'est pas ça. mw'iyi mirongo yose ya Bibiliya. Chacun Umuntu wese aravugishwa, arakogwa ko ku giti ciwe, kandi bijanye n'ivyo mw'ino minsi Imana ntirikibwira umubanyi wawe canke ngo ibwire uwundi muntu. Uyu munsi
Le Seigneur, umwami ariko abwira umuntu wese et nous regardons ku giti ciwe. Rero ubu turaraba mu cirore mu kiyo c'ijambo si tout nimba notre vie mu buzima bwacu byose bigenda bihuje n'Imana kandi bikaba bihuza n'ijambo ry'Imana, kuko n'est que si ni gusa le bon plaisir ni gusa aho ukuhimbagwa kw'Imana kuba kuri twebwe turayihimbara, uko gusa niho tuzoshobora kuja mu izamurwa. le bon plaisir de Dieu. Uko Imana ishobora kuduhimbarirwa Enoch, kwaba kuri Enoke, cette raison qui a été nico gituma nawe yarazamuwe. Uko niko dutegerezwa mu kwizera kuvyemera. il a été dit de notre Haravuzwe ku mwami wacu n'umucunguzi wacu celui-ci, ngo uyu mon fils, ni umwana wanje nkunda, en qui j'ai mis toute mon affection, akampimbara, mon bon ngo plaisir mpimbarirwa ukuhimbarwa kwanje kose kuri muri we. Ubu rero igihe cyashitse aho Imana ishaka kubona abayihimbara bose, mu bahungu bose n'abakobwa bayo, ashaka ko ahimbarirwa muri bo, kugira ngo by'ukuri dushobore gusangwa mu bintu byose turi mu kugomba kwayo gutunganye ku bw'ubuntu. Ntihabe hakiriho ikintu na kimwe cyo kudutsindisha muri twebwe, ariko tugashobora avec une conscience hamwe n'umutimanama utunganye, kuko byanditswe ngo le cœur. abafise umutima utanduye bazobona Imana. By'ukuri tugashobora kubaho mu bwo buzima, tukabaho dufise umutima by'ukuri utunganye turi imbere y'Imana. Imana ishobore gukora ibyo ibikore ku bahungu bayo bose no ku bakobwa bayo bose ubu Vraiment maintenant, faites by'ukuri ubu kugira ngo dushobore kugira imitima itunganye yogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama, purifier dans la parole yatunganirijwe mu ijambo ry'Imana, yejejwe la grâce, ku bw'ubuntu mu izina ryera rya Yesu. s'il te plaît. Ndasaba turasoma mu Baheburayo Hébreux, 13 verset 4. umurongo wa 4. Que le mariage soit tenu en honneur. Umubano w'ababiranye niwubahwe na bose, kandi uburiri bwabo bwoye guhumanywa, kuko abashakanyi n'abasambanyi Imana izobacira kwiteka. Ibi nabyo birimwo mu kwitegura kwacu. Umwami Pensez by'ukuri yiyumviriye ku bintu byose, kandi yahaye uwizera, haba ku bakiri bato, haba ku bana bakiri batonya, haba kuri abo dans les couples, si vous abantu bubakanye, abantu bubatse. By'ukuri umwami yashoboye gukoresha Pawulo na cyane cyane kugira ngo yandike ibintu byose bitegerezwa gutangwa bigahagwa ishengero la nouvelle byo mu isezerano rishasha. et Kandi le mariage, ukubakana umuryango abubakanye nabyo birimwo. c'est au marié qui Ni kububakanye nibo babwirwa ngo bubahe ukubakana kwabo, babaho ubuzima by'ukuri bwubashwe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, bakabaho by'ukuri nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Si shaka guteba cyane k'uwo mutwe, abizera bose barazi ibiba mw'ino minsi, barazi ibintu bikorwa, kandi Pawulo nawe yarabivuze. s'il te plaît. Nous lisons Turasoma de Romains, mu Baroma le chapitre 1, igice cya mbere le verset 26. umurongo wa 26 na 27. Abaroma 1:26 C'est pourquoi ngo Dieu nico cyatumye fait tomber Imana ibaheba ngo bipfuze ibyonona, car leurs femmes ngo bipfuze ibiteye isoni, kuko abagore babo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe. de même les hommes Kandi abandonné le rapport n'abagabo nuko baretse kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, enflammés dans leur sauvage bashuha mu gifaransa ngo mu bukoko, babengukana abagabo bagirira abandi bagabo ibiteye isoni.
des indécences, mais ont aussi reçu kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ubuzimire bwabo. Cela aussi fait partie Ibi nabyo biraja mu kwitegura kwacu. Twese turabizi ce qui s'est passé à ibyabaye mu gihe ca Aburahamu telle époque. cari igihe c'isodomu n'i Gomora. Abraham Aburahamu vivait we 2000 ans. yarabaye imyaka 2,000 uvuye kuri Adamu, Le monde kandi isi yose était vraiment yari by'ukuri détraqué. yarafashwe nk'uko yarononekaye nk'uko duhejeje kubisoma, Et Dieu a kandi Imana by'ukuri yagombye guherahezanya nayo no guherahezanya n'abantu bose bari i Sodomu n'i Gomora, kubera yuko bari bararogose Dieu barogota ku Mana, moqué bacokora Imana barayitwenga, hanyuma bahonyanga gahunda k'Imana. Imana ntiyari gishoboye kuvyihanganira. il a donc Hanyuma rero yaciye ibwira uwizera que yuko d'honorer ngo yabwiye rero uwizere ngo abizera ngo bubahe ukubakana kwabo kugira ngo uburiri bwabo ntibwandure. Ibyo nabyo biravugwa mu buryo kubizera, biranditswe muri Bibiliya. cela Ibyo rero d'adresser twarabibwiwe twebwe twese tubyemere, hanyuma dushimire umwami kubw'ibyo. nous lisons Turasoma Éphésiens mu Banyefeso chapitre 1 igice ca mbere verset 1. umurongo wa mbere. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, Jewe Paulo nagizwe intumwa ya Yesu Kristo nuko Imana yabigombye, ndabandikiye abera bari muri Efeso, ngo ndabarungikira intasho abera bari muri Efeso babizigirwa bo muri Kristo Yesu. nous avons choisi cette parole Twahisemwo iri jambo pour dire clairement kugira ngo tuvuge mu buryo bwumvikana ce qui va suivre maintenant. ibigiye gukurikira ubu. Au temps biblique, Mu gihe ca Bibiliya, il y avait vraiment mu by'ukuri une seule église, hari ishengero rimwe gusa chaque ville. muri buri gisagara. Ici, Paul adresse Hano Paulo yandikiye ugwete rwiwe agwandikira ishengero ryo mu Banyefeso, d'Éphèse. Et si l'on lit kandi iyo dusomye tugasoma mu byahishwe Yohana 2:3 urashobora kucubona les 7 yuko ibyete indwi byarungikirwa amashengero indwi atandukanye mu bisagara indwi bitandukanye. toutes les villes Ibisagara byose énumérées biravugwa: d'Éphèse, Efeso, là où kuva kuri Efeso gushika kuri Laodikiya. il doit être dit, Igitegerezwa kuvugwa gusa c'est ni ce qui suit. iki gikurikira. Aux actes des apôtres, Tugaruke mu byakozwe n'intumwa, ndabasaba. au chapitre 2, Mu gice cya kabiri turabwirwa hariya yuko ngo inyuma y'ubutumwa bwa Petero 3000 personnes abantu 3,000 baptisées. barabatijwe, La grâce, ubuntu, ikigongwe, tout ce que byose ibyo Petero yabigisha l'ont accepté, barabyemera, kandi hanyuma baptisé. bararetse barabatizwa. Et c'est ainsi que 3000 personnes, Uko niko 3,000 byari bigiye l'Église est connue. kuba mu ishengero ry'ubwa mbere. Ariko iyo dusomye Dans Actes des Apôtres, mu byakozwe n'intumwa 4:4 on constate turabona qu'il y avait déjà yuko autrefois kiriya gihe kera hariho 5,000 dans l'Église. mu ishengero, Et si nous lisons, kandi iyo dusomye neza nous constatons turabona yuko ukwiga kwa Bibiliya dans les kwarabaye kukaba mu mazu, mais ariko tous yuko bose baza gukorana
bakaza mu cyumba cya salomo kugira ngo bumvirize ijambo ry'umwami. Bose barakorana mu kibanza kimwe muri icyo gisagara. Rero il n'y a pas eu une seule nta gisagara na kimwe cyabaye mu bihe by'intumwa ahaba hariho amashengero 2, 3, 4 cyangwa gushika no ku 9 amashengero atandukanye ngo abe mu gisagara kimwe. Kandi umwami misi yose yama abwira ijambo ryiwe akaribwira umumarayika, à l'ange de l'église. umumarayika w'ishengero uwo rero yaba ari intumwa yaca atanga ijambo akariha ishengero. Uyu munsi ndasaba, Il y a effectivement, et je l'ai déjà hariho kandi narabivuze disais alors, kuri mwene data Peregrine abivuga kera mu gihe ciwe ngo Tucson i Arizona, il y a 9 ngo hari amashengero 9 atandukanye du message. kandi ngo yitirira ubutumwa. Alors, moi, je demande Je rero ubu rero ndasaba, ninde mwabo bene data 9 barongora, ninde yaronse umuhamagaro uva ku Mana kugira ngo akore ibyo akora? Ninde muri abo bagenda ingendo zivuga butumwa? Ninde yaronse igikorwa c'Imana ngo arungikwe ahabwe gahunda n'Imana kubikora uko? Ninde yaronse gahunda ivuye ku Mana? Bose bakoze ibyo bashaka gukora mbere n'ibyari mu mitima yabo, ntibigeze baronka amabwiriza Imana itanga, ntibigeze, kubera yuko Imana ubwayo ntigeze abategeka ibyo bakora. Ubu rero tukeneye kugaruka ku Mana, tugaruke ku ijambo ry'Imana mu bintu byose, tugaruke ku mero ya Bibiliya, tugaruke ku burorero buri muri Bibiliya. Nk'akarorero, nimba intumwa yandikiye, Paulo yandikiye Krefeld, igisagara yo kwandikira nde? à qui écrirait-il Yo kwandikira nde yandikiye Krefeld? notre région. Mu gace kacu Il y a encore haracariho amashengero 4 atandukanye, qui se réfèrent yose afatira kuri mwene data Branham, agafatira ku bahanuzi, ku butumwa bw'igihe cy'iherezo. et cela semble Ibyo rero bibona nk'aho umenga ntawe bigora, ariko tuvugishije ukuri dutegerezwa ahubwo kugaruka ku ntango, dutegerezwa kugaruka ku ntango, tukagaruka mu byakozwe n'intumwa, tukagaruka mu ishengero ry'Efeso, aho mu bisagara byose ku ntango. N'ubu naho dutegerezwa kugaruka ku karorero dusanga muri Bibiliya kari mu ntango testament. ry'isezerano rishasha. Rero turashimira Imana, tugashimira umwami Imana yuko by'ukuri yakoresheje mwene data Branham kugira ngo Porter azane ubutumwa bw'igihe, hanyuma dushobore kugarukanwa ku karorero, ku mero y'inkomoko y'ubwa mbere, hanyuma by'ukuri tukamenya action personnelle. yuko ibikorwa byose by'umuntu uko bishaka, ibintu byose bikozwe atari igikorwa Imana itanze, bitari mu mabwirizwa Imana itanzwe, ibyo ntibizohagarara imbere y'Imana, ntibizoguma imbere y'Imana. Ariko gahunda y'Imana nimero iri muri Bibiliya bitegerezwa gusangwa imbere yuko Yesu Kristo agaruka, bikaba mu ishengero mugeni mu bintu byose. Et nous remercions Turashimira umwami d'y veiller lui-même. yuko wenyine ubwiwe warabyitwararika, yuko ibintu byose bikorwa atagikorwa ciwe birimwo birahagarara. Nous lisons dans 1 Turasoma mu Bikorino igice ca mbere verset 10. umurongo w'10. Je vous rappelle alors bien, mes frères, par cet avertissement, en invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. für alle Sachen. Tenez tous un même Igice ca mbere rimwe Ne laissez umurongo pas w'icumi une division régner parmi vous, ngo ntimukareke, mais tenez-vous fermement unis. ariko ndabinginga bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwese mube imvuga rimwe kandi n'ibice ntibiremwe muri mwebwe, ariko mutunganye rwose hamwe muhuje umutima. Guide. Uko ubwo nibwo burongozi yasomye umurongo wose, umutima n'inama. Relis Birakwiye yuko dusubiramo gusoma, le verset tugasoma uwo murongo dans la même pensée. turi mu cyumviro kimwe, C'est s'accorder exactement tugahuza muri byose, erreur atamakosa
atanyigisho n'imwe idasanzwe itari muri bibiliya atabisobanuro na bimwe duhuje umutima n'inama. Reka dusome gusoma umurongo Abikorino ba mbere 1:10. Reka ariko ndabinginga mu gifaransa ngo ndabibutsa ndanabagabisha bene data kubyo ngugabishwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nimwitegereze Paulo ariko yambaza hano izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, akaca avuga ngo mfatiye kandi nambajije izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka ngo mwese mube imvuga rimwe, muvuge imvugo imwe, kandi n'ibice ntibiremwe muri mwebwe, ngo ntimureke ibice ngo biganze muri mwebwe. Mwese muhagarare muvuge imvugo imwe. Amen. Mbega murabyemeranya ibyo? Mbega muriteguriye kwemera ibyo bintu? Mbega murashaka kwicisha bugufi imbere y'ijambo ry'Imana, canke murashaka kubandanya mu nzira zanyu bwite, mukore ibyo mushaka, mugire uburyo bwanyu mubona ibintu? Nimba ntegerezwa kuvugisha ukuri, jewe ndababazwa mu mutima wanje hamwe n'amerekezo atandukanye n'uburyo butandukanye bwo kubona abantu bihaye ibyo. Jesse ishobora kubyumva, kubona ibintu byose byakozwe mu butumwa bw'igihe cy'iherezo kandi bigakogwa no hanze ya buno butumwa. Ndabaha akarorero. Mu gihe cya mwene data Branham bagize ingaburo bafise uturahuri duto nk'umumarikere. Ubu rero bandungikiye iyi karato uburyo ubwo ingaburo yera itegerezwa gukogwa. Ubu rero ndabibabwira, ni ukurogota hano muri kano karahuri gato, kano gakombo gato. Ku ruhande rumwe hari ikintu kimwe cyo kwigirako ngo nk'umukate, hanyuma ahandi naho ngo harimwo iji yo kunywa, umutobe wo kunywa, ngo harimwo umutobe wo kunywa, ngo niwo mukate. Akana karakerekana areka bavuga ngo niyo twokoresha. Murabibona babishize ko hejuru, hanyuma baragafuka, hanyuma bakuduza uwo mutobe, hanyuma barasobarugara. ngo ubu rero ngo umuntu agiye kuri sensene agiye ku ngaburo ngo arashobora gufata agakombe nk'ako, agakuraho agahomora ko igipfukisho cya mbere, hanyuma agafata ubwo bwoko bwa Ekaristiya, ngo hanyuma akabifata akabinwa, hanyuma ngo agakuraho agapfukishwa kabiri akacanywa umutobe nawo. Mbega turiyumvira ko ibyo bintu bishoboka, hakaba ibintu bivumwe nk'ibyo bikaba imbere mu butumwa, hakaba ibikorwa nk'uko. Je nsemerera ntakiri Imana yanje, sinshobora kubyihanganira. Guhera ku ntango hamye hariho izo nyigisho z'ikinyoma, hakaba ayo makosa, hakaba izo nyigisho zitari izo ku mituragaro indwi, ku bimatanijwe kigira indwi, yuko muri Branham ngo azogaruka, ngo hazoba ukuzuka, ngo hama ngo abapfuye ngo bazoguma hano, ngo indwi hagati indwi 4 na 6. Mbega ni inyigisho zingahe dizimiza, zigatwara mu makosa, zigatwara mu binyoma, zaravuzwe. Bose bagafatira ku muhanuzi, bagafatira ku butumwa bw'igihe cy'iherezo, hanyuma ntibiyumvire kuba bandi. Reka twigenzure. Je sinshobora kubyumva, sinshobora guceceka. Reka twigenzure ubwacu. Fise umuhamagaro uva ku Mana, narungitswe n'Imana, fise igikogwa nahawe n'Imana, kandi uguherahezwa kwishengera umugeni. Ubu rero biriko biraba mw'icyo gikorwa cy'Imana nyene. Ndabivuga gusa kubera yuko mu bwina bwanje ndababara kubona ko bene data bose bakora ibintu byose babona ko ari byiza, babona bakoze inyigisho zabo, bakora utwigo twabo, ibyo bifise ubu ikibanza mu bwami bw'Imana. Ni mwebwe muzobibazwa ibyo bice byose biba, ni mwebwe mwabiteje, kandi murabizi icyo Bibiliya ivuga ku bijanye n'ibyo. Reka dusome kandi twegere kure ibyo
Nous lisons turasoma Jude, muri yuda umurongo wa 19. Jude verset 19. yuda 19 ni igice kimwe. Les gens qui causent des divisions, des gens charnels qui n'ont pas Abo nibo bazana kwirema ibice n'abantu gusa ntibafise mwemu yera. Ego charnels. ni abanyamubiri n'abantu badafise mwemu yera. Et le frère Branham Kandi mwene data Branham si souvent yarabivuze kenshi arabishimikako na cyane cyane mu butumwa bwo mu 1965 bukuye mu Baroma 8 mu murongo wa 11 si l'esprit ngo nimba mwemu a ressuscité Jésus-Christ wazuye Yesu Kristo mu bapfuye habite dans vos aba mu mubiri yanyu ipfa, il les rendra vivants. azoyigira mizima. Birakwiye yuko mwemu w'Imana aba muri twebwe, si ugusigwa gusa ariko akaba muri twebwe kugira ngo dushobore kurongorwa na mwemu w'Imana. Birakwiye ko mwemu w'Imana abanza kwanza kuba muri twebwe kugira ngo ashobore kuguma muri twebwe. Mbega kubereka ibyo bice byose, kubereka izo nyigisho zose zitarizo, kubereka ayo makosa yose, kubereka ibyo bisobanuro byose, ni bene data bataribo. Birakwiye ko tubivuga neza ibintu byose bikogwa À la conduite dans la Sainte Écriture. biruhushije no kurwa kwa mu byanditswe byera bikogwa na bene data bataribo bibinyoma. Abari bahari mu minsi ya mwene data Branham Ce que Dieu a fait, bamenye iby'Imana yakoze c'est le Seigneur. muri ico gihe ababishimira umwami. Ubaye muri kino gihe nawe ategerezwa kumenya uyu munsi, akamenya ibyo Imana ikora uyu munsi nk'uko bihuje n'ijambo ryiwe. Umuntu adashaka kubikora nk'uko ntari mwishengero mugeni. Tous ceux qui appartiennent à Abantu bose bari mwishengero mugeni bazogira gusa umugabane mu byo Imana iba iriko irakora ubu conforme nk'uko bihuje à sa parole. n'ijambo ryayo. Uwo ahabwe icubahiro, uwo ahabwe gushimwa. Imana yakoze ukubandanya mu bukozi bwa mwene data Branham, Et le vrai message kandi ubutumwa bw'ukuri bwarazanywe butwagwa ku isi yose depuis plus de 50 ans mu myaka irenga 50. et tous ceux, Kandi abo bose bagenewe kugira umugabane l'épouse, mu mugeni wa wa mwagazi, ngo babigiremwo umugabane, l'enlèvement, bagire umugabane mu kuzamurwa. sont maintenant comme Ubu rero baracometswe bumva ku isi yose mu ndimi zose, bumva ubutumwa bwa nyuma bw'Imana, umuhamagaro, ugushirwa ku ruhande, ukwitegura. Kandi ibyo biba gatatu burindwi, kandi mu bwo buryo nyene barongorerwa mu buryo bwa Bibiliya, bakigishwa mu buryo bwa Bibiliya, bakigishwa mu bice byose, kandi bazigamwa ibisobanuro byose n'amakosa yose y'umuntu. ils s'inscrivent ainsi dans la parole. Uko rero binjira mu ijambo no mu mugambi uhari w'Imana. Turashimira umwami cyane yuko ubu by'ukuri gatatu mu ndwi abantu bose barashobora kumva ahantu hose bari, haba ibyigishijwe mu myaka y'umugihumbi kimwe na mirongo itandatu na mwene data Branham, canke ibyigishijwe mu nyuma mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani. Ubu rero bose barashobora kumviriza, bakumva ijambo, bakaryumva mu isi yose, kuko benshi muri twebwe ntibigeze bumva ubwo butumwa. Abandi nabo kiriya gihe ntibari bwabeho, kandi ubu rero barashobora guca bugufi bakaja munsi y'ikiganza cy'ubushobozi c'Imana, bakumva Prédication. ubwo butumwa. J'ordonne, Ndategetse, ngiye bene data bose na bashiki bacu, était enduit abo batwawe mu makosa bakajanwa na bene data b'ibinyoma, nibagaruke, nimwubahe umuhamagaro w'Imana, mwubahe mandat igikorwa c'Imana gihari ubu, kandi mugire umugabane mu byo Imana iriko irakora muri kino gihe. Ndabasaba, s'il te plaît. Nous lisons turasoma de Actes des Apôtres, mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 verset 4. umurongo wa 4. Actes des Apôtres, Ibyakozwe n'intumwa 4:4. beaucoup de ceux qui avaient entendu le message
ariko benshi mu bumvise iryo jambo barizera ngo bari baje ku kwizera. Igitigiri c'abagabo gishika nk'ibihumbi 5,000. 5,000. Que le Seigneur, Umwami abishimigwe. non seulement à l'époque Si kiriya gihe gusa ariko no mu minsi yacu naho des églises turafise amashengero de 2 000, 3 000 ibihumbi bibiri, ibihumbi bitatu, ibihumbi bine, ibihumbi 5 sœurs. bya bene data n'abashiki bacu. Mbere no mu minsi yacu Et en particulier na cane cane les pays d'Afrique mu bihugu byo muri Afurika no ku mpera z'isi jusqu'à gushika gushika no muri Cote d'Ivoire, ego muri Afurika yo mu burengerazuba, muri Afurika yo hagati na hagati, Afurika yo y'epfo, ibintu byose twitegereza biraba ces villes et ces biraba mu ivyo bisagara byose no mu ivyo bihugu. Ariko no muri Aziya naho no mu bindi bihugu Imana yahamagaye ibihumbi byinshi kugira ngo basohoke, seront des millions. kandi bazobara amamiliyoni bazoba bari mu ishengero umugeni. Aburahamu Devait compter les étoiles. yategerezwa guharura inyenyeri, Innombrables. kandi nk'uko inyenyeri z'ijuru zitaharurikwa niko nabo bazoba biteguye batazoba baharurigwa, bazoba biteguriye gusanganira umwami. Ndabibabwira ndi imbere y'Imana, J'ai été mandaté nahawe igikorwa, narungitswe itariki 1976. mu gihumbi kimwe n'amajana itariki 19, ijwi ryumvikana ry'umwami ryantegetse ngo nabwiye ngo ngabure ibyo kurya byo mu buryo bw'impwemu. Référence Ndashobora gufatira expériences ku myimenyerezo mikenya y'indengakamere, na cyane cyane igihe umwami yantegeka ngo nsome muri Timoteyo wa 2 igice cya 4 mpereye ku murongo wa mbere. Hari mu gatondo kare imbere yuko umunsi umurango utangura, yantegetse ngo nsome uwo murongo je t'adjure ngo ndakwihanikiriza imbere y'umwami Imana umunsi umwe azocira urubanza abapfuye n'abazima igihe azobaje à son. hamwe no ku bwami bwiwe. Je suis sous l'ordre Ndi divin munsi y'itegeko ry'Imana de n'annoncer que ngo la parole. mvuge gusa ijambo gusa, nta kindi, ntagire ikintu kimwe nongeramwo canke ngo nkureko. Pour moi, Kuri jewe ce qui est écrit dans ivyanditswe mu vyeshe Yohana 1 umurongo wa mbere à toi de gushika kuri 3 je bigumaho ibihe bidashira, bigumaho mu buryo buhoraho, bisigura ngo ce qui est écrit tugumye ivyanditswe gusa muri kino gitabo. et dans Apocalypse. Kandi mu vyeshe Yohana 22 Rien ngo ntitugire ico twongerako à ce qui ku bintu bimaze byanditswe, kandi ntitugire n'ikintu tubikurako. ça c'est le mandat que le Seigneur Ico ni igikorwa umwami Imana yampaye, kandi gushika k'uyu munsi milliers de prédications mu bihumbi n'ibihumbi by'ubutumwa ubwo navuze, pas une seule nta na rimwe nigeze mvuga ikintu kidaba canditswe mu ijambo ry'Imana. annoncer la parole. Nigishije ijambo, kandi ijambo gusa, kandi ibintu byose Imana yatanze igahamwe n'Data Branham duhereye mu ijambo. Ibyo bintu byose byari binyegejwe guhera kugwa k'umuntu gushika ku mabanga yose, mais toujours en respectant misi yose mu kubaha akarimbi k'ijambo ry'Imana, misi yose nkabyerekana mu ijambo. Nico gituma ndenashimira umwami n'umutima wanje wose. était la parole manifestée dans la chair. Umukwe yari ijambo rigaragaye mu mubiri, kandi n'umugeni ni ijambo rigaragara mu mubiri. Nta bisobanuro na bimwe, nta kintu kimwe cy'umuntu twongeramwo, ni ibyera kandi biratunganye. L'épouse Nk'uko umugeni yakuwe muri Adamu,
amené akamuzanirwa, niko n'umugeni yakuwe muri Kristo hanyuma azomushikirizwa, et lui sera ramené azomushikirizwa de sa chair, na kabiri ko mubiri ka kabiri kiwe de ses os, akagufa ko magufa yiwe. Nta ruvange, mélangé à des pensées nta bivange ibyiyumviro by'Imana ngo tubivange n'ibyiyumviro by'umuntu, oya, nta ruvange, ariko nibitunganye kandi byera nk'uko umugeni ari niko n'umukwe ameze. Hahimbazwe izina ry'Umwami kubwo amaraso y'igiciro kandi yera, kubwo ijambo ry'igiciro kandi ryera ry'Imana, kubwo Saint-Esprit, nkemu yera w'agaciro uwaturongorera mu kuri kose. Kandi nk'uko Pawulo yabyanditse que nous soyons yuko tushikirizwa tudategwa, tutagira icyo twagirizwa, devant la face turi imbere y'Imana, uwo nyene soit la gloire. ahabwa icubahiro ku bw'ibyo. Nous lisons Turasoma comme dernier passage biblique nk'umurongo wa nyuma dusoma muri Bibiliya mu Bifilipi 6. wa mbere gatandatu, Abifilipi 1:6. C'est pourquoi aussi j'ai la ferme assurance Kandi icyo nicyo nizigiye ntakekeranya, ni uko watanguye igikorwa cyiza muri mwebwe achèvera azogiheraheza jusqu'au jour. gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. 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 C'est aussi j'ai failli dire, Mpatswe kuvuga conviction. ngo niko kwemezwa kwanje kwera, ngo umwami yizigirwa ubu L'achèvement ategura uguherahezwa, kandi de l'esprit igikorwa cy'ubushobozi cya mwemo kizoza gusa kuri abo gusa abo baronse urubuto rw'Imana rutabora ruva mu ijambo ry'Imana atakivange n'ibyumviro by'umuntu, bakabyakira mu mutima utunganye. Kandi aho rero Imana ishobora gusohoza ibintu byose yasezeranije. Amasezerano yose ni ego kandi ni amen, hanyuma buri sezerano ryose rizobona ugusohoza kwaryo gushitsa ku gusohoza kwa Yesu Kristo umwami wacu. résumons Reka tuvuge mu ncamake qui devait être dit ibitegerezwa kuvugwa uyu munsi. que tous les vrais enfants de Dieu Abana by'ukuri bose b'Imana à la vraie nibagaruke ku ijambo ry'ukuri, sorte basohoke tous les enseignements mu nyigisho zose, inyigisho zitarizo izazanywe n'amakosa, zitwara mu makosa, kandi chaque lieu ibiba mu kibanza cyose, kandi mu ishengero mu gisagara cyose habemwo ishengero rimwe nk'uko Bibiliya ibyerekana. Hanyuma umwami ashobora gukora igikorwa ciwe agiheraheze kugira ngo twese hamwe dushobore kumva icyo mwemu ashaka kubwira amashengero, et que tous se rassemblent. bose bakoranire hamwe kugira ngo bumve icyo mwemu ashaka kubwira amashengero. Remercions notre Dieu Dushimire Imana yuko yarungitse mwene data Branamu, à considérer kandi dès le début wo guhera ku ntango umuntu yitegereje neza guhera ku ntango ingene umwami yamuhamagaye mwimenyerezo ndengakamere, ibyo yagize hanyuma n'igikorwa ico we yaronse, ni kuvuga ngo azane imbere y'uko Kristo agarukane ubutumwa buzoshobora gukwiragizwa bugatwagwa mu isi yose, dans le monde entier. mu isi yose. Ibyo byarakoretse ku bw'ubuntu, umuhamagaro gusohoka, ugushirwa ku ruhande, ibyo byarabaye. Mwebwe bantu banje, sohoka muve muri bo, mwitandukanye, ntimukore ku kintu na kimwe canduye. Reka tugenzure ibintu byose dufatiye ku ijambo ry'Imana, kandi turi ku ijambo ry'Imana, hanyuma tugaruke ku mwami kugira ngo ashobore gusohoza ugutunganywa hamwe natwe twese, kandi akore guheraheza kw'igikorwa ciwe. Turizera ibyanditswe ngo abo yamenye mbere na mbere
appelés, yarabahamagaye kandi abo yahamagaye les a aussi nabo yarabatsindanishirije kandi abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza bwo mu ijuru. c'est une rédemption uko ni ugucungurwa gutunganye et le Seigneur kandi umwami aheraheza ubu igikorwa ciwe cyo gucungurwa gitunganye hamwe n'ishengero ry'iwe mugeni. et maintenant kandi ubu rero nk'ibwa nyuma le rappel alors l'avertissement, kwibutswa kugabishwa bene data bose les lieux bo mu bice byose mu bisagara byose basabane ibigongwe basabane ikigongwe kuba bo barazanye inyigisho zivuye mu makosa, inyigisho zitarizo, kuba nk'uko barazimije ubwoko. Mukoranire hamwe mu kibanza kimwe nk'uko byaremeze ku ntango, musabane ikigongwe bamwe ku bandi, hanyuma mwumvirize ubutumwa bukwiragizwa, umwami azotanga ubuntu. Ubu rero tubaye neza imbere y'uko umwami Yesu Kristo agaruka, tubaye neza mu gihe imbere ko umwami agaruka. Je sinzi igitegerezwa gushika, ninde yobimbarira ibintu byose byategerezwa gushika imbere ko Kristo agaruka? Mbega ntibyamaze kuba? Ibintu byose by'umwami wacu yavuze imbere y'igihe by'iherezo y'igihe, mbega byose ntibyasohoje? Mbega ni ikihe gitegerezwa gushika? Kandi ni mukimbarire, ni mukimbarire, ni mukimbarire. Isirayeli iri mu gihugu cyayo, byose byabaye nk'uko Imana yari yabivuze. Nico gituma ntegerezwa kuvuga nshimitse cyane, ndabasaba mugaruke ku mwami, mugaruke no ku ijambo ry'iwe ry'inkomoko, hanyuma urukundo rw'Imana rushobore kuzura imitima yacu ku bwamwe mu yera, ku buryo bw'uko dushobora kuba twunzwe n'Imana mu rukundo, biciye ku rukundo, hanyuma tukaba twunze bamwe ku bandi, tukaba twizera n'imitima yacu yose buri jambo ryose ry'Imana, tukaryemera umwe wese ku giti ciwe, tukabyemera, tukemera buri sezero ryose ryawe ishengero rigahabwa n'umugeni, hanyuma tukabona ugusoza kwabyo nk'uko Pawulo yabyanditse akabyandikira Abaroma mu Bikorino ba kabiri 1:19 gushika 22 ngo amasezerano yose y'Imana asohoreza muri twebwe. Buri sezerano ryose, buri jambo ryose ry'Imana bwa mbere turibemwo, umwe wese arigenderemwo, arigiremwo ibimenyerezo, bose abakiri bato bose, aba bubakanye bose, abantu bose bashaje canke abanyantegenke, ntaco bivuze ico turi co cose. Imana iduhe ukuba tube mu ijambo ryayo, mu gutinya kandi turyubashe, mu kibanza ahantu hose tushobora kuba twisanga, ahantu hose turi, kugira ngo tugume turi abantu badategwa, tutagira icyo twagirizwa mu gisagara icyo tubayemwo, hanyuma mu bwo buryo dushobore kubaho kandi tugume turi imbere y'umwami. Hasigaye ikintu kimwe cyo gukora, ni gushimira umwami, kuko ibintu biba ubu ni igikorwa cya nyuma na nyuma mu ishengero ry'Imana nzima ku bw'umwami nyine ubwiwe. Hanyuma abo bantu bose bari mu ishengero mugeni ubu bazoba ariko barumviriza ibyo mwemu ashaka kubwira amashengero. Umugisha w'Imana ishobora byose ube kuri mwebwe mwese, umwami abahe umutima wizera kandi wumvira, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Turahaguruka kandi mwene data Bog acasenga. Data uri mu ijuru, turagushimira kubwo ijambo ryawe ry'igiciro,
a parlé clairement watuvugishije mu buryo bwumvikana ku bw'ijambo ryawe muri kino gitondo à nous, twebwe ton peuple. abantu bawe Nous te remercions turagushimira pour ta parole. kubwo ijambo ryawe rizima ijambo ryawe ni mpemo kandi ni ubugingo rirahagije rikora icyo warirungikiye kandi rikora ukugomba kwawe turagushimira kandi kubwo uku kugabishwa uku kwibutswa ngo turwanire ukwizera kwatanzwe rimwe gusa kugahabwa abera udufashe rero ube umunyembabazi kuri twebwe uhezagire ihanga ryawe ryose uhezagire bene data bacu bose na bashiki bacu mwami turagushimira kubwo ubutumwa bwa nyuma kubwo ukurungikwa k'umuhanuzi wawe kandi turizera kandi dufise icyizere yuko uzoshika ku byo wagenye kandi uzokwakira ibyo wemerewe byose mu ihanga ryawe ryose uhezagire kandi utugire ubuntu twese mu izina rya Yesu amen Amen. Remercier le Seigneur. dushimire umwami Nous remercions le Seigneur. dushimira umwami Car il est bon kuko ni mwiza umugwaneza et sa bonté kandi demeure. ineza yiwe ihoraho ibihe bidashira Et sa bonté, ineza ubwiza bwiwe buhoraho ibihe bidashira et sa bonté ukugira neza kwiwe guhoraho ibihe bidashira louez le Seigneur. muhimbaze umwami ego Louez le Seigneur. muhimbaze umwami Mon âme, bugingo bwanje himbaza uhoraho kandi ntiwibagire ibyiza yagukoreye tout l'a fait, ineza yose yagukoreye tout le bien. ineza yose yagukoreye À lui uyo soit tout pouvoir et tout. ahabwe ububasha n'ubushobozi bwose Il est grand arahambaye igikorwa ciwe ni ic'ubwenge et sa miséricorde kandi imbabazi ziwe ziguma ari zishasha buri gitondo ziba zisha buri gitondo se renouvelle. ziba zishasha buri gitondo Grand est l'Éternel. uhoraho arahambaye Est le Seigneur. umwami arahambaye Son nom izina ryiwe est saint. ni iwera Et toute la terre est remplie de sa gloire. isi yose yuzuye ubwiza bwiwe Et toute la terre est remplie de sa gloire. isi yose yuzuye ubwiza bwiwe Et toute la terre isi yose yuzuye ubwiza bwiwe adorez-le. mumusenge Adoration au Seigneur. ugusengwa kubuka umwami Avec crainte. mu gutinya kose Car kuko nos cantiques de louange ashima indirimbo zo guhimbaza ashima indirimbo zacu zo guhimbaza akunda yemera indirimbo zacu zo guhimbaza et son nom kandi dans la crainte. izina ryiwe mu gutinya rihimbazwa natwe Chantez le Seigneur. muririmbire umwami Chantez des cantiques de louange. mumuririmbire indirimbo z'ishimwe Dans la grande chorale. mu korale ikomeye nini Car son nom kuko izina ryiwe prononcé par nous. riguma rivugwa natwe mu gutinya riguma rivugwa natwe mu gutinya Il a craint nos cantiques. yemera indirimbo zacu z'ishimwe yemera indirimbo zacu z'ishimwe